bakunda ijambo ry'Imana hano mu kiganiro sashoboye amahoro y'Imana ashiramo bane namwe tugeze ku munsi udasanzwe umunsi ugira kane aho turi mu masengesho y'indwi yo gusenga twiburura ivyibiye. Haleluya. N'umunsi ugira kane udasanzwe dushimana ariko natuhageze amahoro y'Imana bane nawe wewe ukomeje gukurikira kino kiganiro kandi wo komeje kwifatanya natwe mu masengesho. Haleluya. Natangaza mu izina rya Yesu ibyawe vyibiye biruburuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari Imana ishoboye, Yesu nashime cyane, hari Imana ishoboye kwiburura ibyawe vyibiye kandi akwibutse nta hantu habi Imana itagukura. Aho hantu wibiye ubwo bwina, aho hantu ubwo rupfurimwo niko nabona Imana igukuramo mu izina rya Yesu Kristo. Rero dusome hano mu gitabo cha Yona, no tujye gusengera igice cya mbere kugeza ku murongo igice cya kabiri umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo Yona asengera mu nda y'urufi Imana imukura muri go. Yona asengera mu nda y'urufi Imana imukura muri go. Haravuga rero ngo maze Yona asengera Uhoraho Imana yiwe mu nda y'urufi ati natakambiye Uhoraho kubw'ivyago nagize iranyishura, nambaje ndi mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanje, kuko wantereye ibwina muri nyina mu kiyaga, umwuzure wantaye hagati, imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose vyarandengeye, Imana igutabare. Haleluya. Hano ni igihe Yona amaze kugambarira Imana, Imana imutumye Ninewe, akugenda Ninewe azi kwacagira itarushishi, aho yagiye mu bwato bw'abacuruza akujya mu bwato bw'abagiye kuvuga ubutumwa. Urazi ngene byagenze, hamaze kuba umwuzure mu kiyaga, urazi ko habaye ubupfindo basanga uwabitumye ni Yona. Urazi ko Yona baciye bamuta mu kiyaga, urabizi yuko Yona yaciye amigwa n'urufi. Rero tuko turabona Yona ariko atakambira Imana ari muri urwo rufi. Haleluya. Narivuze ngo hamwe no gutakambira Imana, ico kibazo urimwo kirahava mu izina rya Yesu. Ico kibazo urimwo kirahera, urava muri iyo nda y'urupfu mu izina rya Yesu. Urava muri ico kibazo abire gutakambira Imana, aho baguhamvye urahava. Haleluya. Uko kuzimu urakuva mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndabona usohoka uva muri ico kibazo. Hari amasengesho y'ubushobozi aje gukura muri ico kibazo. Mbonye uvuye ibwina mu nda y'ikuzimu, ibwina mu nda y'urupfu. Haleluya. Yesu nashime cyane. Naco gitwaye umwuzure warakurengeye urakujana, wisanga ibwina mu kiyaga, wisanga ibwina mu mazi, ariko hariho n'uwundi mwuzure w'amasengesho ndiko ndarungika iwawe uje gutuma ukura muri ico kibazo mu izina rya Yesu. Hari Imana itabara, hari Imana irengera. Bene data, nta hantu kure habi Imana itagukura. Turabona Yona, Imana imukura mu mwobo, Imana imukura mu nda y'urufi. Haleluya. Hano 10 havuze ngo, Yona 2:10 havuze ngo maze Uhoraho abarira urwo rufi rudahwa Yona imusozi. Imana nishime cyane. Inyuma yako gahinda, inyuma y'ico kigeragezo, ndiko ndabona kikurekura mu izina rye. Ndiko ndabona bagufashe bakurekura, ndiko ndabona bakurenganije bagusubiza ibyawe mu izina rya Yesu. Narivuze ngo nta hantu kure habi Imana itakura umuntu, Imana ihindura amateka. Yesu nashime cyane. Ndiko ndumva hari ubutabazi bw'Imana, ndumva hari ubushobozi. Haleluya. Buje kwiburura ibyawe byibiye, buje kukwiburura gukuraho bagutaye mu izina rya Yesu. Yona ariburuka ava ibwina mu nda y'urufi. Haleluya. Imana imugirira neza, yisanga ari musozi aratabagwa n'Imana. Nawe ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana igutabare, Imana igukure muri ico kigeragezo mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo turi mu masengesho yo kwiburura ivyibiye biruburuka mu izina rya Yesu. Ibitakunze birakunda. Hari imbaraga z'Imana zije kugukura muri ico kibazo. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana yiburura umuryango wawe, Imana yiburura ibyawe byatawe mu mazi, ibyawe batongereye, hamwe n'imbaraga z'Imana. Ndiko ndabona wiburuka ukava muri ico kibazo. Ngo Yona ariburuka, urufi ruramudahwa, ibyakuminze birakudahwa, ibyagutwaye birakudahwa, abatwa amafaranga barayadawa. Hari imbaraga z'Imana zije gutuma utabagwa n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana yiburura ibyawe vyibiye mu izina rya Yesu Kristo.